ikaze na karibu kuri Nuja Entertainment. Ni KB kandi bogaruse kuri micro, reka ndabahimwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho mu musayirere yatwibutse umuntu wese atarakora subscribe, reka yikore niyo mahiko tumuhaye kugira ngo agende abone ibiganiro byacu mu buryo bworoshe. Tubabwira tuti turabakunda, reka twinjire mu kiganiro cyacu. Jimmy Jones yambuye ubuzima abantu barenga amajana 9, akaba yarazwe nk'umukozi w'Imana akongera akiyita Imana. Ni umugabo yavutse mu 1931 muri USA. Mu buto bwiwe yakunda cyane vya Bibiliya, ariko kandi yagiye agaragaza igishika gikomeye ku vy'uburinganire. Yashigikira abirabure cyane mu gihe bari bafitanye ingorane n'abazungu zivangura amoko zifatiye ku ruhu. Dinzi isengero ryiwe mu nyuma People's Temple mu 1955. Jimmy Jones mu ntango yigisha ibintu byiza, ubufatanya, urukundo n'amahoro. Uko yagenda akura mu nyuma yise ko ari wari Imana, atangura kuvuga ko ari we Yesu Kristo bwiwe, yuko kandi afise Imana mu mubiri wiwe. Yigisha ku isi yose iri imbere ko ari we wenyine ashobora gukiza abayoboke. Mu 1977 yafashe umwanzuro wo kujabuka muri Amerika y'Epfo kubera ibibazo by'amategeko n'amatohoza yari karakorwa mu bikorwa byiwe. Yakuye abayoboke biwe barenga 1000 muri USA bajana muri Amerika y'Epfo. Aho niho yashoboye gushinga Jonestown, amayita ikirere c'abera. Hari ahantu hafise ubutegetsi bwose atanga ingimo bangamira. Nguku uko ingana zashize inyuma yo gutegeka abayoboke biwe kunwa uburozi mu 1978. Ubusenateri wa Amerika yaragiye gusuzuma ibihavugirwa. Abayoboke ba Jimmy Jones bashatse gutaha. Jimmy Jones abibonye, yabonye ko ari guhonyanga icyumviro ciwe hamwe no guhonyanga icyubahiro. Yategetse ko bose banwa uburozi. Abavyanse baricwa ku nguvu. Hapfuye abantu barenga amajana 9, harimo n'abana bashika amajana 3. Inyuma y'umugambi mubi wo gusesa amaraso, Jimmy Jones yaciye yiyica, yirashe mu mutwe. Nawe nyene ubwiwe acarapfa. Ariko reka ndababwire, kwiga neza, kugenzura no kwirinda kuyobya ni ngombwa mu buzima bwo kwizera kuri buri wese. Ibivuga ndabifatiye kuri ibi byabaye, hamwe no kuri bamwe baherutse kuvuga yuko Yesu Kristo atoze tariki 23 canke 24 z'ukwezi kw'icenda. Niri ryabaye ikosa ryatinimukije abantu benshi. Iyi documentary yatumye dugaruka kuwitwa Ngendakumana Ezebi, mwamenye ku izina rya Zebiya. Ni umwigeme yamamaye cyane muri East Africa no mu bindi bihugu bitandukanye, cyane cyane mu gihugu yapfukiyemo hamwe n'u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania hamwe na Uganda. Kubw'ibikorwa byiwe byatwaye bamwe bagasiga imiryango yabo, abandi bakagenda bajanye nayo. Nibikorwa byaranzwe n'ibibazo byinshi n'amakenga kuri bamwe hamwe na leta y'u Burundi kuko bateza umutekano muke. Mu myaka ya mbere mu 2007 kuza mu 2011 hari ibikorwa byabereye i Businde, Burundi, mu ntara ya Kayanza, aho abantu benshi baje gusenga no gusaba. Amakuru yagiye atangazwa n'abari hafi y'ibikorwa bya Zebiya byariko bibera i Businde yerekana ko abantu bashika 4,000 bashobora kuba baritabira amasengesho k'uwo munsi, cyane cyane mu bihe by'ingenzo nk'uko yabitegura. Ibi byari bigizwe n'abaturuka hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Abari abayoboke biwe barumva ko ari ahantu heranda, bakizera ko hari ivyerekwa vy'Imana bihabera nk'uko yabibabwira. Naho ubutegetsi bwahagaritse ivyo bikorwa by'Ibusinde, bamwe muri abo bayoboke ntibigeze bava mu kwemera kwabo. Ngendakumana Ezebi ari we Zebiya, abamwemera bavuga ko yabonekerwa na Bikira Mariya kandi ko yahawe ubutumwa ubwo guhamagara abantu kwihana no gusenga. Nubwo atadini yashinze ku mugaragaro, ibikorwa byiwe byagiye bigira abayoboke hirya no hino, haba mu Burundi no mu mahanga. Leta y'u Burundi yagiye ihagarika ibikorwa byiwe, bamwe mu bayoboke barafatwa, ariko n'ibyahagaritse burundu kwemera kuri bamwe. Zebiya Ngendakumana yavutse mu mwaka w'1982 mu ntara ya Bubanza ku musozi wa Businde. Yamenyekane cyane mu mwaka wa 2013 igihe ibikorwa byiwe byabaye inkuru ikomeye mu Burundi no mu karere. Itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2013 Zebiya yavuze yuko yabonekewe na Bikira Mariya ku musozi wa Businde, nkuko bisanzwe bikorwa buri kwezi. Ariko muri uwo mwaka
ibikorwa vyiwe vyabaye impamvu y'ibibazo bikomeye. Itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2013 abayoboke ba Zebiya bari basanzwe baza gusenga ku musozi wa Businde, ariko polisi yagerageje kubabuza. Ibi vyateje imyigaragambyo ikomeye aho abantu benshi harimwo abayoboke ba Zebiya n'abapolisi bahuye, bigatuma abantu 6 bapfa, abandi 35 barakomereka. Polisi yavuze uko abayoboke ba Zebiya batashatse gukurikiza amabwirizwa no guhagarika ibikorwa byabo nk'uko leta yari yabibasabye. Mu kwezi kwa kane 2013 leta y'u Burundi yategetse ko ibikorwa vya Zebiya bihagarara burundu. Abayoboke biwe batanguye guhunga baja muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bamwe bagiye kuba impunzi atari uko babuze umutekano, ubwo ari uko baze kuva inyuma ya Zebiya. Ngendakumana Zebiya yavuga ko yabonekerwa na Bikira Mariya ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka. Ivyo bigatuma abantu benshi baza gusenga i Businde. Ivyo vyatuma ibikorwa vyiwe vyitabirwa cyane, ariko bikaba impamvu y'ibibazo hagati ya leta y'u Burundi nawe. Nyuma yo guhungira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abayoboke ba Zebiya benshi baje kuba impunzi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bagiye mu nkambi zitandukanye. Leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagerageje kubasubiza mu Burundi, ariko bamwe baravyanse kubera impamvu zitandukanye. Imyitwarire ya leta y'u Burundi ku bayoboke ba Zebiya yateje impaka ku rwego mpuzamahanga, aho imiryango itegamiye leta nka Human Rights Watch yagaje mu mpungenge ku burenganzira bwabo, ariko leta nayo yabikora kugira ngo ikomeze umutekano wayo hamwe no gukingira imiryango imwe imwe yari kuyinjiramwe ibibazo kubera Zebiya. Nyuma y'ibibazo vyabaye muri 2013 Zebiya na bamwe mu bayoboke biwe bahungiye mu bihugu bitandukanye harimwo Uganda na Tanzania na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko twabibabwiye. Itariki imwe y'ukwezi kwa kane aya n'amashusho yerekana abayoboke ba Zebiya bariko basubizwa mu Burundi bagira mu 2600. Abayoboke ba Zebiya Ngendakumana bakuwe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hanini bivuye ku mpamvu z'umutekano n'ivyiyumviro vy'amadini bitari bishigikiwe n'ico gihugu. Mu mihingo ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimwe muri Sud Kivu, abayoboke ba Zebiya barigenga, ntibaje mu matorero asanzwe, ntibemera abapastori basanzwe. Ibi byateye kutumvikana hagati yabo n'ayandi madini ndetse n'inzego z'ubuyobozi. Bari bafise ubuzima bwabo butandukanye nk'uko byari bimeze Businde. Bari bamwe mu batitabira ibikorwa vya leta, ntibaja ku mashure canke ngo bakora ibikorwa rusange. Ibinye byabonwa na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'igikorwa cerekana kwigomeka gishobora guhungabanya umutekano n'iterambere ry'igihugu. Amakuru yagiye atangazwa yerekana ko hari ivyigwa vyo gukingira abana bica mu mashure kugira ngo bashobore kubana n'abandi, ariko abavyeyi babo bakababuza kuja ku mashure, ariko bikabangamira uburenganzira bw'umwana. Leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabifashe nk'igikorwa gihungabanya imibereho y'umunyagihugu. Bamwe muri bo ntibashaka kwandikwa canke gukurikiza amategeko y'igihugu babayemo, bavuga ko ari Imana yonyene ibaha amategeko. Ibinyi ntivyari bigifise ishusho y'ubumana, ahubwo bagaragaye nk'abagwanyi. Mu gihe Zebiya Ngendakumana yamenyekane cyane Businde nk'ufise ivyerekwa, havuzwe ibitari bike cyane n'imico yiwe, imyitwarariko hamwe nuko yagenza abayoboke biwe. Hari abavuga ko yashobora kugenda ntibamenye iyo ari, abamukurikiye bakibaza aho yarengeye ariko bakamubura. Abandi bakavuga ko yabagiye mu mpwemu canke kurondera ububasha. Aya makuru yagiye atera impaka hagati y'abamwemera n'abatamwemera. Bamwe baravuga ko yagirizwa kuja kurondera imbaraga z'umwijima, abandi bakavuga ko ari kuja mu mpwemu. Zebiya Ngendakumana yabaye igitsitaza kuri bamwe harimo n'abapadiri bemeye bagaheba amasengero yabo bakamukurikira, kuko bamwe bagenda bagiye kwirabira nimba ibivugwa ari byo, ariko bikarangira nabo nyene bagumyeyo. Byarenze aho abantu batangura kuvuga yuko ari imbaraga z'umwijima zikorera muri we. Harimo abihaye Imana, harimo n'abapadiri bake babaye mu bayoboke ba Zebiya baragira uruhara mu gusenga canke mu kuyoboka ku buryo butazwi neza, kuko mu bagiye benshi ntibashobora kumena amabanga, kandi utagiye ntiwashobora kumenya amakuru yaho kuko ntiyasohoka. Nayo uramutse ugenda nawe ubwawe wisanga muri bo, nta vyumviro vyo kuva muri bo waronka, ndetse nta n'inguvu wari kuronka. Kiliziya Gatolika mu Burundi yari itandukanije cyane n'ico ciyumviro,
ivuga ko ivyavugwa na Zebiya bitari mu murongo w'ukwemera kwa Kristo. Agihamya cerekana yuko hari umupastori yoba yarabigiyemo, ariko benshi bari basanzwe bemera Bikira Mariya barashoboye gushukwa n'ico ciyumviro, bituma amarangamutima yabo yerekeza ivyiyumviro, nabo nyene ubwabo baratwagwa bakurikira Zebiya iyo yaja hose, kugera no mu buhungiro. Twibaze yuko Zebiya kano kanya ari he? Aya ni amakuru atazwi neza, nta gihamya na kimwe cerekana aho Zebiya yoba aherereye ku isaha. Bamwe mu bayoboke biwe baravuga yuko yagiye mu mwuka, ariko abandi bakavuga ko yoba yarapfuye, ariko uko gupfa niko bavuga yuko yoba yaragiye mu mwuka. Rero ibi ni ibintu umuntu adashobora gutahura neza, ariko no kurondera amakuru yimbitse kugira ngo tuyabazanire. Reka tugushimire wadukurikiranye kugira turangize ikiganiro cacu, tubwira ko tugusaba nimba utarakora subscribe, reka uvyihereremwo, biracika inyungu kuri twebwe nawe ubwawe. Ndi kuri Nuja Entertainment, mwari kumwe na KB Carnival, King of the Street, the Mist of the Girl Black Warrior, intari tunzwe n'ijanja, umwami wacuriwe n'indyarya, ndasosa kubasinkarura, ninzwi n'abiyizi kumenya niko kwimenya. Ciao ciao, tuzosubira mu kiganiro gikurikira.